rero intambanyi ziraba nyinshi kubera ko icambere twa tuko turakora ata muntu numwe adufashe ukuboko cya kabiri twa tuko turakora ata muntu atwasista nuvuga akanivuga kuri ivuga kuri no kuvuga yuko ni indirimbo yanje ndafise indirimbo yitwa imvuga kuri rero narakoze na concert ndayitirira imvuga kuri kuba maze kuja mu studio gukora indirimbo canke uba bamaze gutegura ibiteramo barabizi kubera ko studio biragoye cyambere harabaho ku umwanya wawe nkiri umwana nkiri muto donc waciye ubwenge ubyisangamo ndabyisangamo kubera ko navutse papa wanje ari mu musicien navutse papa wanje aririmba mama wanje aririmba mu makorali so nanje cyankurira mu bwo buzima abavyeyi bakuriyemo tuvuga ati dukore kino kintu so abazocumva bari kure kizohumuriza imitima yabo canke izina ry'Imana rizoshika kure reka dukore kino kintu ko ndabigenza cyambere cyoco n'umuhamagara ni tala ni muri jewe simwe nda kwihigishamwo urumva ngo banza ngo mukubite kugira ngo aronke ivyaririmba ngire ndakivuze so YouTube nari ifise ya mbere yarahuye n'ikibazo pole sana maze guhura n'ikibazo barayivye bongera baca bagira ko baranayifuta kandi uravye nagize umubabaro mwinshi cyane kubera ko yari riko ivyo bikorwa nari maze gukora ko hari habariko baratahura Imana biciye mu ndirimbo ndi gutanga bisigura ivyo n'ibintu nirata cyane ego oya ni ibintu biri muri jewe so bimaze kuba muri jewe rero ndumva yuko nta mpamvu yo gukora ukundi kuntu na applique biri muri jewe hamwe na mpwemu yera wanje ya ego timfasha ngiriye sabone ugasanga ni kibazo urazi ariko imaze kumarika uzosanga wasize ko ikintu ugasanga office byuzi 3000 ariko ukiri kuba abone 50 8 eske cyumva eske mwanya urawutanga bikwiye kandi no muri studio ntibiba byoroshe mu gihe ho uhuye ugasanga office n'umu producteur mudahuza biragorana cyane. Reka tuburamutse cyane abakunze gukora Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza kandi mukomeye mushimana ego tubanza kubaza ko mukomeye kubera ko iyo mukomeye natwe tuba tukomeye iyo mubara amahoro natwe tuba turi amahoro niho gituma tuvuga ati turabagumburiye mu izina rya Yesu na cyane cyane kugira ngo umuntu mwa bino bihe bisaba ko umuntu yeragiza Imana kugira ngo ashobore kugendera mu nzira nziza. Uno musi rero dufise ibintu bigezweho, dufise ibintu bishasha muri Ale Burundi, dufise tugenda dukurakuranwa abajene abavo haza abandi. Uno musi dufise umujene azi kutuyagira bimwe muri byo asanzwe akora muri bikorwa mva bwenge iyo bitwa art mu Burundi. Reka tumuikaze acagiga ko idondora ariko badukurikirana turabaye ikaze. Merci. Ndaramwije cyane abakunzi ba Ale Burundi aho bari hose. Ndaramwije cyane inshuti zose aho ziri zanje kameme. Yego. So ni byiza ndanezerewe cyane umva byishimo mu mutima wanje ndishimye kuba natewe iteka n'iyi televiziyo so ikantuma ko kugira ngo mvuge cyangwa ngo tuyage ku mazina ni Irakoze Olave beshi bandi nko kwizina imvuga kuri aka imvuga kuri ya rero ndabashimiye cyane yese abayizegere cyane ako kandi imvuga kuri kavuye hega mwene data so nuvuga akani imvuga kuri aka imvuga kuri no kuvuga yuko ni indirimbo yanje ndafise indirimbo yitwa imvuga kuri rero narakoze na concert ndayitirira imvuga kuri rero kuburyo amaradiyo na Jack canke ibiganiro nazara gukora bagomba numva presenter imvuga kuri bakumva imvuga kuri concert bica bituma ndetse n'abantu banyitwa imvuga kuri yego rero muri makisi ndikunda kugashira inyuma kuko ndazi cyo gasigura ku buzima bwanje cyane gose ego musanzwe muri abaririmbyi musanzwe muje kutuyagira imwe mu bintu bijanye n'ivyo kuririmba ego dushaka kumenya imbere uko twinjira mu gikorwa cyo kuririmba nyezina hano umuntu aje ubwa mbere turamubaza ivyamuranze mu buto nibiki vyabaranze mu buto bwanyu merci ku kibazo ciza ubuto bwanje nuvuga yuko bwaranzwe n'ibintu byiza cyane kubera ko ndakunda kukavuga jewe
sinja kwiyemera muri babahungu hari ukuntu hari ubundi buzima bakuranye kubera ko hari ibyo nakoze mp'agaciro gusumbya ibindi rero ubuto bwanje novuga yuko bwaranzwe no kwegera Imana cyane ibi bintu byo kuririmba bitanguye ryari nkiri umwana nkiri umuto donc waciye ubwenge ubyisangamo ndabyisangamo kubera ko navutse papa wanje ari umumizisye navutse papa wanje aririmba mama wanje aririmba mu makorali so nanjye cyankurira mu ubwo buzima abavyeyi bakuriyemo ego biba bitorosha ibintu byo kuririmba hagire ku rugero rw'uko ushobora kubyiyemeza nk'umuntu udafise umuvyeyi udafise umupapa ashobora kugusunikiramo ibi bintu wowe ubigenza gute kugira ngo ushobore kuba wokora indirimbo bikagenda neza uko ndabigenza cyambere coco n'umuhamagaro ni tala ni muri jewe simwe nja kwihigishamwo urumva ngo banza ngo mukubite kugira ngo aronke ivyaririmba oya ni ibintu biri muri jewe so bimaze kuba muri jewe rero ndumva yuko nta mpamvu yo gukora ukundi ukuntu na plika ibiri muri jewe hamwe na mpwemu yera wanje ego mwico gihe mpwemu ari ngaho namwe muri ngaho biba bigoye kubera ko tuba tubona burya abantu basenga barafise ukuntu bo bafise ukuntu bategura ibintu byabo kandi ugasanga biragenze neza ku kwizera kwabo ego urugendo rwo gukora indirimbo ruba ari urugendo rufata umwanya munini no kubyumvira cyane ni icyahe kintu wahuye nacyo muri uru rugendo ndovuga nk'intambamyi udashobora kwibagira ati iki kintu caranyigishije na cyane cyane merci novuga yuko urugendo rwoko ruba rugoye cyane ati gute kuba bamaze kuja mu studio gukora indirimbo canke baba bamaze gutegura ibiteramo barabizi kubera ko studio biragoye cyambere harabaho umwanya wawe umwanya urawutanga bikwiye kandi no muri studio ntibiba byoroshe mu gihe hoho uhuye ugasanga ufite n'umuproducteur mudahuza biragorana cyane rero intambamyi ziraba nyinshi kubera ko icambere twa tuko turakora ata muntu n'umwe adufashe ukuboko cya kabiri twa tuko turakora ata muntu atwasista tuvuga ati dukore kino kintu so abazocumva bari kure kizohumuriza imitima yabo canke izina ry'Imana rizoshika kure dukore kino kintu rero intambamyi zirabaho nyinshi yego mwizo ntambamyi ziba ari nyinshi kandi bavuga ati ntambari umugisha uva ku giti cy'umuruho ego mu rugendo rwose ari byagenze neza urashobora kutubwira ibyagenze neza udashobora kwibagira mwa runo rugendo merci ibyagenze neza mu rugendo rwanje biriho kubera ko icambere narahuye n'inshuti nyinshi byarampuje n'inshuti nyinshi byarampuje n'abajournaliste ntari kumenya byarampuje n'abantu b'agaciro batari kumenya cya kabiri ikintu cy'agaciro ndashima cyane ko hariho abariko baratahura Imana biciye mu ndirimbo ndi gutanga bisigura ibyo n'ibintu nirata cyane ego hariho abantu bakunda kwitwa abasemerezi bavuga ubutumwa biciye mu gusemerera hakaba hariho abandi bavuga ubutumwa biciye mu gusigura mu kubwiriza namwe bwo mubikora muciye mu kuririmba mu guhimbaza Imana hariho abantu baba bafise izo mpano zose bakaba bazifise sinzi nawe kari komeza so merci reka mvuge yuko nibyo ingabire Imana zitanze gutandukanya kubera ko burya nkuko wabivuze hari aho wasanga nyene ari abasemerezi abandi babivuga ukundi ariko reka je nkoresha yuko ico maze kwibona ko cyangwa muri talent Imana baba yarasize muri jewe niyo gusemera biciye mu guhimba cyane gose ego mu rugendo rwose biba bitoroshe mumaze gukora icyo kwitwa amakonseri mbe mu kirundi nibikorane ni ibiteramo mumaze gukora ibiteramo bingahe narakoze igiteramo kimwe kandi ndafise intego hari naho nifuza gushika yaho ntegura ikindi ariko kimwe cyo carabaye ego tutarashika kuvuga iby'indirimbo mumaze gukora tubanze tuvugane kuri iki kintu hariho abaririmbyi dufise mu gihugu cy'u Burundi baririmba izi ndirimbo ariko ntitumenye iyo dushobora kuzitorera dushaka kumenya mwebwe mwoba mufise ijyahe hangiro mwoba mufise hehe dushobora gutorera indirimbo zanyu tuzikeneye merci reka mvuge yuko ibikorwa by'iwanje si bimwe nkora ngo mbike mu nzu kubera ko ndinze nkora igikorwa nuko mba naramaze kubona message irimwo canke
mbona ko ari abantu izofasha. Rero ibikorwa by'iwanje biriho kuri YouTube ni Irakoze Olave. Yego banditse Irakoze Olave bacabona ibikorwa byawe. Yego mu byo bihe byo kwiyumvira naho twabihereye aho twari kubihereza dushaka kumenya mufise indirimbo zingahe? Merci, novuga yuko indirimbo zirahari kubera ko uravye aho twatanguriye nizo twadufise harabonetse gukura amaboko mu mpuzu. Rero novuga yuko ibikorwa birahari, hariho bitatu byiza bibihari hamwe n'ibindi bintarashirako, ariko amafilmaje yaheze twahejeje gukora ama video. Yego ndavuga kuri YouTube yawe hoba hari indirimbo zingahe? Kuri YouTube yanje entreta reka ngire ndakivuze. So YouTube nari mfise ya mbere yarahuye n'ikibazo. Pole sana. Maze guhura n'ikibazo barayivye bongera baca bagira ko baranayifuta. Kandi uravye nagize umubabaro mwinshi cyane kubera ko yari iriko ivyo bikorwa nari maze gukora hamwe na concert yanje yari mais pour le moment sindiko ndabihabwa. Rero YouTube yanje novuga yuko hari igikorwa kimwe ndiko kubera ko indirimbo nari sanzwe fisi batarafuta ugo rubuga nari sanzwe narazibitse. Rero ubu uko kwezi guheze ngenda nshirako imwe ubu hari kimwe bitugwe gushaka iyindi mu kwezi guheze nshaka iyindi mu kwezi guheze nshaka iyindi nsheko n'ibindi bikorwa mfise. Wero uvuga ati imbere yo gushiraka ibikorwa bishasha uvuga ati reka mbanze nshireke indirimbo boba urubuga bararutwaye, reka mbanze ngarukane za ndirimbo kugira ngo abantu babone ko nagarutse mu kurubuga na cyane bararungije cyane narababaye. Pole sana kabisa. Vraiment eske Imana ibirimwo yanye nabantu bafitiye beef ndiyumvira byinshi ariko ngira inshuti n'abavandimwe bampanura bambwira ati uko namaze gufata umwanzuro ndavuga ati umuziki vraiment ntunyereye reka ndawuvemo. Ariko abantu bavuga ati vraiment so courage nyimba bibaye hari imbere ni heza, niko kumvira abankuriye bica bituma nkere urundi rubuga rushasha ariko Irakoze Olave. Yego urubuga niko rushasha rwanje. Nibaza ko abantu bawe barakumva ndetse n'abandi bashasha bashaka kuba abantu bawe. Ngira abantu bo kuri Burundi turaza kubaha link muri commentaire twayipininga muza kwisanga hejuru kugira ngo mwinjire mumufashe kumbure muze murakurikirana indirimbo ziruhura imitima. Bafashe kubera ko uravye uru rugendo ukacura n'ikibazo nk'ico bitwara inguvu nyinshi sikukubesha kugira ngo ukwize ababone nk'igihumbi. Ni urugendo rukomeye cyane warakoze cyane. Rero wowe bisigaye binagoye kubera ko umuntu kugira ngo akugire na abone aenda gushamwa ibiharuro byinshi. Sinzi kumaze kubibona. Je nibaza ibyo ko biri mu Burundi gusa kuko abantu baca bibaza ngo bagomba kugukisa. Baca bibaza ngo umva ngo ndamuteje imbere ngo aranshize. Ariko ukuntu biba bimeze mu Burundi ibi bintu by'ama subscribe biragisibije urabwira mwene data ati mfasha ngirire sabone ugasanga ni kibazo. Urazi ariko imaze ko mari uzosanga wasize ko ikintu ugasanga office views 3000 ariko ukiri kubabone 50 8 eske cyumva eske none aba izi views 300 cyangwa 300 zivuye he mu gihe hari mfisa abone 200 ugasanga uri kuri meditation none bimeze gute? Ego birakunda kuba cyane kubera ko burya abantu bagukurikirana si bajya baragize abone kubera ko umuntu aragira abone agaca yigira kubera ko baramubwiye ati gira abone. Rero ubundi vyakagombye ko aba bantu bacu umuntu agira abone ari wabyishakiye utarinze kubimubwira. So nyemba yo bari yo mpamvu ni impamvu yo kuvuga ko ibintu biba bigoye bisaba ko niburiburi dukora cyane kugira ngo umuntu akore abone tutarinze kumubwira kuri abone kuko atari mwene wanyu canke umuvyeyi wawe biragoye ko yokwama yakurikiranye ibintu. Ariko nubwo buri uko nubwo biruko ntaco biba bikwiye nyimba uravye ikiganiro canke uravye indirimbo umuntu apostinga mushye ko abone rega nta nakimwe bitwaye nta n'ikintu bigutwara nta n'amahera menshi dufate nka jewe vraiment n'urubuga nari mfise baragwivye kugenda ukangira sabone vraiment je ndumva yuko ngara amahoro menshi. Ntibaza ko hari gutahura ko abantu kumbure uko vyari biri kera siko bikimeze ubu buntu bariko baratahura ibintu vya YouTube mu Burundi. Nibaza ko imbere cyane bizogenda neza.